Hello. Hey, turabaramukije bariko baradukurikirana. Akabeho murakabona kweri. Akabeho kariko karisha abana. Turiko turatera inkuru jiste ngaha ni mu Kayanza. Turi kuri Auberge bashi. Ubuze nziza vraiment. Ndakunda kwitiranya no muri Bombera. Hani kuri Auberge. Joro nategeye ikoti nayo nazanye. Iyo nazanye ndayizanye kandi. Nayo wazanye. Ino ni yanjiri. Cyane ntubona ko nambaye noti. Amakuru ni yayandi mashasha murabize cyo nirari. Ngaho je sinzojayo. Sinzojayo. Nzoja ku mashuha. Kubera ko bahisemo kuja ku mashuha. Kubera ku mashuha nyene. Hariho amashuha ku mashuha ko bahisemo kuja ku mashuha. Kubera amashuha ari iwacu. Mbega ujya hajya inyuma ya kamera hari indi. Miss Populaire. We. Miss Popularity wo mu ntara ya Kayanza asanzwe ahurikiye muri Kimamara TV. Yararahiye ati kuba Miss cameraman. Muri Kimamara Agency kwanza. Yararahiye aravuga ati burya inyuma yo kuba Miss ntegerezwa no gutahana. Kuranshavuza ngaha. Muri Kimamara Agency turarera abaje. Turarera nta Kimamara Agency ari imiteguro turimo mino Miss ariho ibintu bibiri tuzabwira Miss iza. Nui baragutse. Jango rozinogira ntayivuze. Oya abanyamakuru ndazikumenya aho mu bikara bananiye ariko ino musigiri banga basi. Antete nagenda babwire abantu muko murabona kino kibandiro kingahe inyuma murabizi yuko turiko turakorana na Jambo Tours Agency. Jambo Tours Agency ni kuvuga Jambo Tour Agency Burundi. Abatazi service zayo barashobora kugenda kuri Facebook bakandika Jambo Tour mu Gifaransa ni TOURS. Jambo Tour Agency Burundi. Agence. Ani agency mu Cyongereza. Ya ushigenda ukaraba rero kuri page ukaraba ibintu biriko hariko ama publicité hariko ama information yose ajanye na nijya miduga donc abantu baba bafite imanza abantu bashaka gutembera baje abamemerega mana mutuza ngoje ndikundira Berise kubera yimwesha neza kwa fero ya Berise abantu mwese mwitwa ba Berise cyane aho navutse ndakwikundira kubera kwa fero yawe amen abamemerega baje buriko burira muze kudutunga vraiment tushazosana tutabaye information. Abese turi mu Kayanza twaje mu Kayanza tukuma tugenda haya mu Gwegura ku mashuha ni kabarore kwanza gusuca mu Gwegura rero jari juste kuroga amazi ashushe n'amazi ameze neza avura indwara ufise makonyera ufise ibintu by'ibi ni indwara nyinshi murabizi bijyanye n'amashuha birafise ibintu byinshi bivura rero twagiye kuraba natwe twoze urabona ko kandi bavuga yuko amashuha yagiyemo ufise ibyaha ucugwara rero hari umunsi twarajanye n'umuntu umwe reka randa batabishwari twagiye kumashuha ndabereka ifoto tujanye n'umunyamabanga wacu CEO Kimamara TV kubera ko ibyaha by'ishinga byari bimurenze ndabateye inkuru ugiye mu mashuha uboye wakijijwe ubu nyiri kumwe muzima uri kumwe n'umuntu mushasha kubera ko peko kamashuha amande y'ivyo reka ntacu natubireke turiko turakora ibintu bijanye na cyane ku bantu bipfuza imiduga yo gukota baba bakeneye gutembera abashaka kuja kuramutsa imiryango abafise imanza visit Burundi nabo okay abo rero baranafise n'akasho kubera ko iyo umuduga umarana wose ukawumarana twaje iminsi ishika kuri 3 harimo akarusho kadasanzwe duca tukugabaniriza ibice 20% sana abantu baca bibaza ngo none by'inyabirihe murabize ko hari imiduga tumaze iminsi posting ushaka kubiraba neza uza kuri Kotebu ajyanya kuri Maison Saint Pierre shanda gufasha inyuma ya kamera kamana Aisha nogoni nimba muze kwa ntakandu kambere dufise rero muri Kimamara Agency ni misere rero tutumirire inyuma y'ivyo byose mu Kimamara turakora ibintu bijanye na publicité kubazifuza bafise ibyo bikorera abafise byinshi baba bashaka kumenyekanisha
karibu cyane mu Kimamara TV tubagiye n'abajene abajene bako barabatumira hamwe igihe kuhakuruka ngo dukore cyane ariko rero ingorane n'abarundi dufise turacitinya nagira ntumirire wowe mujene uri kuraraba Ikimamara TV ukabucitinya hari ama service menshi nta nimwe ndabizi neza ko uje utobura yego cyo kibandanye duhetse hatabona maze kutubwira mugabe ejo tubafitiye akanya keza hano nyine turi kuri Auberge hoteli nziza hoteli ya mbere nziza mu Kayanza ifata abantu neza harimo ibyo nshaka gutuma inzoga zizimba bashaka abantu cyane ni prix normal ni prix normal kubera ko harimo hoteli niyo prix normal yo birabizi ariko rero ni karibu cyane kuri Auberge mu aho hantu hari ibibanza byiza byo guteramira ndifuza ko habatembereza kuri Auberge wow reka tubabwira ko ejo tubafitiye bishasha muzobe kumwe natwe kubera ko bwamaze kwira muzobe kumwe natwe tuzobatembereza ahantu shoboka hose mu ntara ya Kayanza tutibagiye no ku mashuha ya filime tubivuga mana nawe nyine n'umunsi byayangahaye ciao ubwo numva ruvuga inyuma ya kamera ni rwa Miss Populaire mana dusigaye rugorana kwera manda yagigira ihere yes